ibisigarira by'abahoze ari umwami ntimurabitora, mbega mu bitora hoho mwobimenya ko ari ibyiwe gute? Ico kibazo kiroroshe kwishura, kandi kubera mutubera abashikiriza abarundi umuco, tubivuge dutomoye tutadidinganya. Nta kinogo kirimo abantu 500, 800 ushobora kuvuga ngo urya ni naka. Niyo hageze bwa buhinga bita ADN, kugira urihe amahera urondera mu magufa abantu 800 igihumbi umwe utazi ko yatawe Itangoma, utazi ko yatawe ku Ruvubu, utazi ko yatawe mu Munyambero canke mu Rumonge, ayo mafaranga ntiyoboneka. Harya ADN ikora iyo abantu toye mu kinogo ari 2 ari 3, ukabuzi yuko n'uwawe ariho yatawe, ugacuza kurondera ico no kwita uturaso cakwigufa niwapfuye iwawe canke kiriho, ugacuza gupima kuri uyo avuye mu kinogo ari 2 ari 3, muga muri 500 ntibishoboka. Kubera iki? I Burundi habaye ubwicanyi buhitana abantu benshi mu mwanya umwe, kandi bagataba mu kinogo baturuka Imwaro, abandi bavuye Karusi, abandi bavuye mu Giheta, abandi bavuye mu Muramvya. Niho bigoreye, nimuzoshire mu buhinga mu majambo no mu bibazo mwiyumvire ku giwacu byoroshe, kuko abajyamye ku Ruvubu harimo abanyengozi, abanyamuyinga, harimo abanyagitega mu Gisagara, harimo abanyamwaro n'abanyacanguzo, harimo abanyakarusi, Makebuko, Nyabikere. Ibyo rero bya ADN mubivemo mu bantu benshi, icyo gikorwa kigira cyoroha kubera uburyo bw'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga. Hanyuma uwitwa Pastor Yaga ngo urupapuro rwemeza ko Ntare yapfuye bigenda gute? Biroroshe kwishura navyone mu Gifaransa nabivuze mu Kirundi bisubiremo. Iyo ubonye umucamanza ari wasigaye yemeza ko naka yapfuye, n'igihugu kiba gisa cyapfuye. Kubera iki? Uwasandavye mu bitaro n'aba yapfiriye muhira, mu mategeko yo kw'isi byemezwa n'abaganga gusa. Iyo ubonye rero wapfuye yemejwe n'umucamanza mu gihugu, ibintu biba byagoranye, nta nyishu isumba ngaho. Yahambwe he? Nabivuze, twarakuranye n'abantu bitwa kuba muteruye yapfuye Igitega mu ikambi Kankomando, ati twamukuye kw'irembo tumushira mu muduga w'ikamyo y'igisirikare yitwa Minerva, twaramushikanye Itangoma mu kinogo, kandi twamushize mu kinogo ari kumwe n'abantu 6 Itangoma. Ikibazo kiri uyu munsi, mbega baramwimuye? Mbega iya kaburimbi yaje mu myaka ikurikira, ubwo ntiyaje kugira hafurire? Ariko uyu munsi tugeze abatubwira bati twarabonye itariki 30 ibirori bidasanzwe byo gushingura umuntu umushasha, abasoda bakikije atawurengana. Ibyo turabironse vuba, turabikorera ko hari abavuga yuko yimuwe akajanwa muri rya tongo ry'abapfu ririmo cyane cyane abihebeye Imana hajya ku Mushasha. Ntabyo turatora, mugabo hari abantu bati yarimutse, araronka abasirikare baza kuvuga ari katedrale n'irya shuri y'abahu yitwa Ereje, ntawacaruka. Ubwo si bo baheze bakimura? Turashaka ibyo bibazo, mugabo mwumve ko ababizi, ababikoze babizi babakiriye, badashatse kuduha inkuru y'imbaho tuzobimenya bitugoye, kuko biraboneka ko iryo banga bafashe ingingo y'ukuripfana. Komanda Siduhije Jerome Rwabiteyimana
twaramutumye ko muri severe nta na kimwe yavuga kuko yaje iwacu yitwa ko agwaye atakivuga, nta na kimwe yavuyeho avuze. Ababizi, ababizi bakiriho nta n'umwe